Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwaramutse canke mwiriwe, twongere tubaha ikaze abakurikirana ibiganiro cyo kuri Tarcisse Hope Ministry TV. Murabona yuko tumaze kwitegura, ndabibutse yuko uyu munsi ari ku yindi ncuro aho tugiye mu birori byo kwibuka umuhisi twabuze tutanka Niyonzima Julienne. Tubibutse neza yuko ari umuvukanyi wa Tarcisse Manirakiza asanzwe ari ahagarariye Tarcisse Hope Ministry hano mu Burundi ndetse no kwisi yose. Uno munsi rero ku yindi ncuro tugiye gufata urugendo rugiye kudushikana aho twamushinguye na cyane cyane mu ntumbero yo gushira urugori ku ntatemwa y'uwo muhisi mu kwibuka ibihe byiza twagiranye nawe akiriho no kwibuka impanuro yadusigiye. Muri make tugiye muri ivyo bikorwa byo kwibuka. Biraryoshe rero yuko tuza twibuka n'abacu ubundi bwo igihe kikagera tukazohurira mu ijuru, ariko no tukiri mwese tukabandanya tubibuka. Turi kumwe na Iva, niwe tugiye gufatana urugendo. Iva, umeze neza? Ndashima Imana. Tugiye gufata runo rugendo mu mutima wumva witeguye gute? Uko hari abantu bagira ikigumba cinshi bakarira, kandi navyo ni vyiza kuririra wawe, ariko ari ikindi kintu bita kunyingisha, kubwa wumva witeguye gute? Ni kubyihanganira kuko urazi ko twese ariyo tuja. Rero mu gihe tubizi ko ariko bimeze, tutegerezwa kujya umutima amenye. Nuko turi kubekana na Sofoni. Umeze neza nawe? Ego, meze neza. Nawe ikibazo ni cakindi, tugiye muri bino birori byo kwibuka wacu twabuze tutanka, mu mutima witeguye gute? Uko je niteguye umutima ni kubyihanganira uko biri, uko mwisi twese turi ingenzi, nigo rugendo twese turiko. Ego, asante sana. Turi kumekanye na Faida. Faida, ni sawa nawe? Ni sawa. Faida we n'agapira yambaye kariko ifoto y'umuhisi, biraboneka neza ko rubanza ko no muzi yaguyiteguriye, ariko nawe ndizira mu mutima waramaze kwakira ico Imana yakoze. Ego, navyakiriye. Ego, na cyane ko atari umunsi w'amarira, ahubwo n'umunsi wo kunezerwa no kwibuka yuko wacu yatanguriye, hariho umunsi umwe tuzomubona. Nuko inyuma ya kamera turi kumwe na Wizobi, ni protector akingiwe. Mutukurikirane rero urugendo ko siko rugiye kugenda, turazogaruka tubereke ukuntu ivyo birori vyatangwe no kuntu vyabandanije. Magumane natwe ni Tarcisse Hope Ministry TV nkibisanzwe. Merci beaucoup.
irayo bagenzi tuzoririmbira mw'ijuru indirimbo z'abahiriwe ntituzongera kubabara tuzoba dushize amarira aheza tuzohurirayo bagenzi aheza irayo bagenzi Imana yazoko inkota iragusogota ifushwa na maraso yawe nacikingirubu. Yesu ashimwe. Haleluya. Hanyuma turashimiye Imana yabanye natwe muri runo rugendo rwo gushika hano. Twabonye ikiganza c'Imana yaturinze amasanganya mw'ibarabara, none twese turi hano dushima Imana, turi ku munsi mukuru wo kwibuka wacu twabuze tutanka. Ivyizigiro vyacu nuko tuzosubira guhura mw'ijuru. Dushimiye Imana rero yabanye natwe muri runo rugendo. Inyuma y'ibikorwa vyariko birabandanya, reka dushima Imana ibimaze kuba tuyereke n'ibigiye kuba. Mu mwanya wo gusenga Imana reka twakire umukozi w'Imana Antoine adufashe mu gusenga Imana kandi aratugaburira n'ijambo ry'Imana mu mwanya muto. Reka tumwakire dukomera Imana amashimwe izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Reka dusenge. None mwami w'ijuru n'isi, igihe c'imperuka tuze tumusangeyo natwe, tuze turamukanye n'abamarayika vy'ukuri bamukikuje, uzobukoze ibisigaye navyo Satani ntakatuganze. Mana nzima turugaje impwemu mbi zose mw'izina rya Yesu Kristo Nazareti, amaraso y'ijuru adukikuze, abadayimoni bariko baraturungarunga, Mana turabakemeye. Mana nzima uzobukoze vy'ukuri, utube hafi ngo aho babiri batatu bakoraniye mw'izina ryawe nawe niho uburi. None turakoranye hano nk'umuryango, Mana watoranije mukuri no mukugororoka, uzobukoze bwirukiro. Nizere kuvyumvise, tubisavye mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka batugaburire ijambo ry'Imana mu kanya gato kuko nta rubanza rutagira ijambo. Ama Yesu nashimwe. Amen. Nkuko baririnze indirimbo mbese urukundo rw'Imana yacu, cyo no bivuga ko nukuri n'urukundo ntangere. Hariho benshi ibi bintu badashobora kubikora, baheruka gusa bagiye guterera aho baterera, mugabo ntibibuke ko hari uyu muntu batereyeyo. Rero kubw'urukundo Imana yakunze abari kwisi, cyatumye itanga umwana wayo ku musaraba, ngo uzomwizera wese ntazapfe rubi. Nigo rukundo rero twaje kuraba kugira ngo dushike muri kino kibanza, kuko ikibanza ni cyatwese, si cyuyo wenyene, ni cyatwese. Rero bakristo ntore z'Imana nshuti z'umusaraba, nimwiyumvire ngo mwataye ibikorwa by'iwanyu. Oya, ni gikorwa mwitumo kandi ni gikorwa uzohembegwa mw'ijuru. Yesu nashimwe. Kuko nkaje ndiko ndavuga birashikejo hirya yejo
nkagenda naje muzonshigikira nk'uko nyene kuko uyu muvyeyi wacu yaradukunda cyane ni bora natwe tumukunde kugira ngo mwijura hari aratubona aho bituriko turakora aratubona. Rero reka dusangire ubutumwa bwiza dukora mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16 niryo rya jambo ry'urukundo nyene. Haravuga ati ndanze amajambo ngo Nikodemu 16 haravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo uwumwizera wese ntazopfe rubi ngo ariko ahabwa ubugingo budashira. Yesu nashimwe. Amen. Ngo yakunze umwana wayo ngo uwumwizera wese wazahabwa ubugingo budashira. Rero natwe uyu yaramwizeye ari mu bugingo budashira. Mbega twege dusigaye turi mu bugingo budashira, twihicirwa ko duhagaze hano ati mbega je nsigaye kubwo ndakunda Imana, mbe kubwo umwana wayo yitanze ku musaraba akabambwa gapfa akazuka kumusigira gatatu kubganje. Mbega nanje niteguye gute kugira nze mbone muvyeyi wacu ariwe Niyonzima Juliette, kuko yari umuvyeyi akundana cyane, yari umuvyeyi yitaho ibibondo cyane. Yesu nashimwe. Rero niyo mpamvu abamarayika ngaha turi kumwe baradukikuje, urigikogwa bariko baracandika baza bamaze kuheza mwijura abamarayika barahagaze bariko baratwitegereza ivyo turimwo, kuko umwe wese azohembegwa ico yagize nte ico yakoze. Rero bakristo ntore z'Imana ngo umwizera wese ntazopfe rubi ngo ariko ahabwa ubugingo budashira. Uwezejwe agaca bugufi akiyeza akitunganya ntibihereye ngaha. Aha nuwo fundurira nta nuwo musangayo, usanga imva yera. Yesu nashimwe. Ngo imva zabera zirera ngo ariko imva y'umunyakibiragirane irirabura. Yesu nashimwe. Rero bakristo ntore z'Imana umumwe wese rero nuwo kwitahura ku mutima wiwe, kuko transfert n'umutima, kuko uyu mubiri nawe n'umwambaro w'abadayimoni, ariko umutima n'uwizera wese ukizera umutima wawe ukawuha Imana y'ukuri Yesu Kristo agahezagira uzohabwa ubugingo budashira. Rero bakristo ntore z'Imana nshuti z'umusaraba, turabe natwe nkuko ndariko ndabivuga, turabe natwe mbega duhagaze gute, mbega turiko turagenda gute, mbega turiko turamusanganira mu mahoro n'umutekano, mbega turiko turamukurikira, turiko turaca mu makanda yiwe gute. Mumwe wese rero yimvire, mumwe wese ahagaze ngaha nk'umuryango yasize niwiyumvire niyumvire ti mbega nzomubona ko yadusize ku isi, mbega nzomubona azobasa gute. Rero bakristo ntore z'Imana 17 baravuga ati kuko Imana itatumye umwana wayo gucira urubanza abari mu isi ariko yatumye ngo abari mu isi bakizwe nawe. Yesu nashimwe. Amen. Ntiyaje gucira urubanza abana b'abantu, ahubwo yaze kugira ngo dukizwe mu kuri no mu kugororoka, duhebe vyose tuvavanure n'inabi. Kuko uhagaze ngaho ukitegereza ukaraba hirya no hino cha wiyumvira ti none jewe aba bandutiki canke je ndabarushiki. Rero bakristo ntore z'Imana twese tuzopfa ntawe uzorusimba, ariko urupfu rurababaje. Mbega uzobugiye he? Mbega uzobugiye kwande? Uzobugiye kwa gishoferi? Uzobugiye kwa data yakuremye? Kuko yakuremye kugira ngo ubere amashugwe abandi amotera neza, kuko ntiyakuremye kugira ngo ubigistati, yakuremye kugira ubera amashugo, uba amashugo yo kubeza abandi. Rero niho mpamvu ngaha batubwira ati kuko Imana yatumye umwana wayo gucira urubanza abari mu isi ariko yamutumye ngo abari mu isi bakizwe nawe. Rero mwene data utegerezwa gukizwa nawe, nimba waramwakiriye nukuri ni neza yawe. Kuko benshi hari abantu bavuga ati none wowe Yesu nakira ari he ko atawe mbona? Muri kumwe nawe yagutaye, izi mpwemu uracyari kumwe nawe,
kuko izi mpwemu n'akaranga ka Kristo, kuko igihe akubumba yagusizemo impwemu n'inzahabu ikomeye, inzahabu itazigera ihera ni wayigendera neza. Naho tugenda kurondera amazahabu iki, ariko inzahabu ya mbere ni impwemu. Niwe kwishimira impwemu, ukishimira na Yesu Kristo, ukishimira na data yakuremye akakubumba, by'ukuri izi mpwemu zizokugumamwo ibihe bidashira. Yesu nashimwe gose. Amen. Rero ntitwavuga byinshi, reka ndangirize nga kuri 18, umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa, ngo kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Mwavyumvise? Yesu nashimwe. Utamwizeye agizene aza yamaze gutsindwa, kuko atizeye umwana w'iki w'Imana. Ariko umwizeye wese, umwizeye azotsinda, kandi bazoyicarana kuri ya ntebe y'ubwami. Rero bene data nshuti z'umusaraba, ahubwo nimuze tumwizere, ibisigaye navyo tube nk'icete gisomeka, aho tuzoshika mu ijuru azovuga ati kweri aho ibi ni vyavyete bize vyasomewe vyasomewe abandi. Rero bene data sinavuga menshi, ariko aka kajambo gusa ngo umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa, ngo kuko utizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Rero bene data nshuti z'umusaraba, dutoragure unawe utore, hama ibisigaye navyo bishishika tugira urukundo nkuko Yesu yadukunze akatwitangira ku musaraba, akabana natwe, akatuvira amaraso yerekana yuko aducindishirize mu vyaha, ivyaha vyacu bikagirane bigaharigwa. Rero nshuti z'umusaraba, ayo niyo majambo y'ukuri uyu munsi twateguye kubwo twaje muri runo rubanza rwo kuraba umuvyeyi wacu, umuvyeyi tutari twanse kandi yadukunda n'ukuri yatwitaho cyane. Rero murakoze kubumvisira ijambo ry'Imana. Yesu abagirire neza, tuze duhurire mu ijuru. Amen. 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 Imana eho umugisha umukozi wayo, katuyongera amashi mu izina rya Yesu. Imana isubiza hakuye kugira ngo arushirize kuronka ico kugaburira ubwoko bw'Imana. Nuko rero dutere tuje imbere muri kano kanya, naho tugiye ku mugigo wo gushira amashugwe, shira ingori z'amashugwe ku ntatemwa y'umuhisi. Turavuga uko ivyo bikorwa biza gukurikirana. Aratangura umuryango wa Ndimunzigwa Evariste, barashobora gutangura kwitegura kw'ishugwe ryabo bazanye kugira ngo bace barishikiriza, bariko baritegura, kandi habe haritegura abana ab'umuryango wa Ndimunzigwa Evariste. Urumva ko baza kuba bakurikirana, ndizera ko bose bari hano. Haraza gukurikira kandi umuryango wa Habonimana Priscilla, abo nabo barashobora kuba baritegura. Inyuma yabo turaza kwakira umuryango wa Trasisi Manirakiza, abo nabo kandi barashobora kuba baritegura. Inyuma yaho turaza kwakira kandi umuryango wa Ndayisaba Emmanuel. Uzubabwirutsi nasize bambara, uzubabwirutsi nasize bambara.